ati n'umunsi mugari nk'emanzi ndabaramutse sinzi impamvu ndama ngomba guca ntangura aho ndomanje kuramutsa abantu mbari kubera iki gukunda kuramukanya nyene no kuvyiga ngira ngo sinamenyereye kuramutsa abantu ashira niyo ngorane kandi nta kibazo ndamenyera kuramutsa abantu rero ndakuramutsa uri kuraraba ino podcast iyi ni episode 1 urumva ni podcast ya mbere dutanguye haragiye haracako amavideo mato mugani iyi niyo twovuga ati ni official podcast ya mbere tu uploadinze kw'icano Ishimwe podcast akazina bayitonisha imbere Dieudonné ndi kumwe n'umugore wanje nawe hinge ndamuha akanya yidondore. nanje ndabasuhuje mwese mu wese aherereye nizere ko ameze neza nanje meze neza n'umugabo ndabona ameze neza nta kibazo. Amazina yanje ni Anita Irakoze ngo tugiye kuganira tubahaye kaze mwese Yesu abahezagire ngo kaze ngo hano iwacu mu rugo rwacu kw'icano yacu uri mushasha ntuwitinye ugira subscribe s'abone maze ugira ka thumbs up wakunze ikiganiro urungikira mugenzi wawe partage share kugira n'undi muntu atashoboye kumva ikiganiro nawe yashobora kuronka akanya ko kumva ikiganiro. Ego rero munsi natinze tugomba tuyage ku kintu kijanye no kwizera. No kwizera burya jemara ndibaza yuko kwizera biri mu buryo bubiri mugani sinzi ko tubitahura kumwe jemara ndibaza yuko biri mu buryo bubiri. Ego twese turizera mugani haro kwizera kubera nakajambo nko mu Congereza bakunda kuvuga ngo believe in yourself wizere wewe nyene nka kujya uri kurakora ikintu ngo believe in yourself wizere wewe nyene aho ndizera jewe nyene mu ico gikorwa ndimo ne kuvuga ngo ati have faith wizere uhoraho Imana. Nawe wese ukuntu vyumva ko hariho uburyo bubiri bwo kwizera. Jaye ku ruhande rwanje kubera nyene shira Imana imbere nyene nkamenya kino kintu nkacizera Imana ikanshigikira kiragenda neza niyo mpamvu Imana ije imbere yanje hanyuma nkaca nkora ku kwizera ko wanje Imana ariyo yandongoye ariko Okay kwizera ugashira Imana imbere kwizera ko ibintu bishoboka kubera Imana naho ujya umuntu nawe usanga atakwirikira Imana kubera abantu benshi badakwirikira Imana mugano ugasanga barizera mu bintu byose barimwo mu buzima mu ndoto bafise kandi baza barazishikako bibaho nyene ugasanga umuntu nyene arumva kino kintu nugikora ino nzira noyicamwo birakunda nyene kubera ubwenge Imana yampaye kubera ubushobozi mbona afise kubera amafaranga mbona afise nyene akumva ko bizokunda kandi ugasanga agira amahirwe nyene birakunze ariko wizeye ati ibi bintu nkabikora Imana ikabishigikira bizogenda neza kurusha navyo ni vyiza urumva umwe wese no kwizera kwiwe dushobora kwizera yuko Imana inshigikiye ivyemeye ico nipfuza ndakigerako ubundi nawe akumva ati jewe nta ngorane kubera nishimikije kino kubera nishimiye kirya ico ngomba ndabona ko ashobora kukigerako urumva umuntu wese no kwizera kwiwe ni kwa kwizera kubiri n'ubundi ni kwa kwizera kubiri umuntu arizera ku vyiyumviro vyiwe abona yuko abishoboye akapambana n'ubuzima ntashira Imana imbere mugana akizera yuko ashoboye kimba nkomeje ndaza gushika naho ndavuga ahantu menga sahi wanje naho uhoraho umva none atari kwizera kubiri muri usanga abantu bashobora kuba bafise ivyo nabivuze nyene mu buzima umukristo kuko niwe yizera ashize Imana imbere akumva ati iki kintu nubwo nugikora Imana itanshigikiye naho mbona mengo ndafise ivyemezo ko vyokunda Imana itavyemeye hari igihe ntoshika harya hari igihe kijya kintu ntogishobora hari igihe ntokironka kubera urumva n'umuntu yizera Imana cane n'ubundi usanga ivyo Imana atanabizi nyene agakoresha ukwizera kwiwiwe n'inkomezi ziwabona n'uburyo abona afise
rero umva nyine umuntu wese yizera bivanye n'ukuntu aba yarakiriye mu mutima. birumvikana. Ari nka jewe nk'akarorero basi ndizera mugani hariyo ibintu basi bingora gutahura mugani biba kubera usanga nyene vyabaye ku mbaraga je ntashobora gutahura nkavyisangamo kandi usanga hari umuntu ngaho usanga nawe nyene ariko neyemereye mu buzima ugasanga yisanze mu bintu akaba ndavyisanzemwo ego birashika ukaba warashizemo imbaraga zawe mugani ugasanga uvyisanzemwo no ufise nk'ukwizera guke aho udafise ukwizera ku Mana aho ntutahura Imana mugani ukisanga mu bintu bimwe bimwe ivyo bintu ni kugira bigufashe ugira ukwizera aho ni kwa kundi nyene kwisanga mu bintu nkuko nyene twisanze kw'isi kubera ubwa mbere na mbere. Ivyo birabaho birashobora gufasha umuntu akaba abona amengo kubera ubwenge abona afise nyene kubera uburyo abona afise nyene bw'amafaranga n'ibindi akumva amengo ikintu agomba gushikako azokigerako muga akagerageza akazasanga vyanse vyamara gukunda rero yanzira abona vyanse akazasanga vyakunze akaca yibuka bwa bundi vya bintu bikunda kubera Imana nari nagerageje ubwiwanje ntabwo vyakunze mugani ndabonye yuko hagera igihe ubwenge bw'umuntu bikanka ko mushitsa ku ndoto ziwe inkomezi ziwe bikanka muga kubera Imana akaza yisaga ivyo ntiyabishitsemo akaza atahura ukwizera rero n'uwo utahura amenya Imana akaza yizera ko Imana kenshi ariyo ikora ibintu nyene igashigikira nyene intambuko y'umuntu ugasanga ibintu biragenze neza arashitse guco yagomba. Ivyo nivyo je sindobihariye ntiwobiharira nyene sindobihariye ndavyumva kubera burya hari ibintu nyene usanga ngira ngo biturengeye nyene atabundi buhinga nyene atari kwizera kwizera Imana kwizera yuko vyose bigenda neza. Akarorero gakomeye cane gose kuba basi kuba nyene jewe nawe turi kumwe n'akarorero gakomeye kubera naho umuntu usanga ariko arakora ivyo akora n'akarorero gakomeye yuko habayeho Imana cane kandi wari wakoze ibishoboka vyose. Ndaragerageje mugani Imana itarugura biranga wavyisanze muri kugira ngo umenye ko umuntu ashobora gukora bikanka mugani Imana akaba ariyo imushitsaho ibona hakwiye kuba heza imbere yayo yishimira. nawe numa akarorero jewe ko naguhagarara kandi utwara akarorero kanje excuse me ntumbara akarorero kanje ntakibazo. Uburorero mugari nyene usanga amengo buragoye ibintu vyana na veti vyamye bigorana nyene umuntu guca bitorera ariko ntaco ndagerageza. Ni ukuvuga hariho nk'umuntu ushobora gusanga ari nk'umuntu nyene azi ukuntu Imana yamuremye akaba ari nk'umuntu abona amengo arafise ubushobozi mengo arafise nyene ubwenge bishize ko afise n'amafaranga akaca abona yuko hari umugambi kanaka agomba gushikako mugo ugasanga aragerageje biranse kubera iki yarashizemwo ubwenge bwiwe arabona ivyo ashizeko amaso arabona ko vyokunda muga kubera atashize Imana imbere nyene vya bintu aranabikora abona amengo ni vyiza muga ku kanyuma biranka kubera Imana ntibirimo yashizemo ubwenge bwiwe mugani ntabwo yashize Imana bavuga ati Imana bino bintu ikabona vyongerera ikimazi bizobasha kuba vyiza kuko hari igihe umuntu ashobora kugomba kugera ku kintu kanaka ku bwenge bwiwe n'ubushobozi abona amengo arafise muga Imana yitegera zikabona imbere yiwe ico kintu co mubera kibi akahakura nyene n'urupfu ibintu nk'ivyo Imana ikabikatisha ikavyanka ikavuga ati uno muntu nkamureka agakomeza ino nzira ashobora kuhagirira ingorane. nkaguciriyemo nk'uko mfise indoto kubera ivy'Imana ntavyo dushobora kumenya mfise indoto ndiko ndakora cane kugira ndayishikeko izo nguvu ndiko ndakoresha nizi wanje simenya yuko ari intumbero y'Imana aho yiwanje mugani nkabikora none bipfuye niho nzotahura yuko bitari ivy'iwanje vyari ivy'Imana nshobora kubimenya gute kubera ndibaza n'umuntu yizera nawe nyene arakora cane
yizera mu buryo bw'Imana yuko Imana ari mu murongo nyene y'ivyo Imana izomuha, yizera gukoresha inguvu cyane, aza kumenya urumva ako kantu ndiko ndabaza. Ikirundi kiriko kirakugora ariko ntaco ndagerageza kuvyumva. Nyene umuntu nivyo nyene ariko ndavuga, urashobora kubikora ukumva nyene uri kuriyumvira ati birakunda birashoboka, ariko nyene ubwa nyuma ugasanga vyanse, urashobora kuja ahantu ukiyumvira nene kubera iki vyanse, ko nabona mengo bizokunda, nabona nta makenga afise, ni ibintu nanje ubwanje mbona ko ushobora gushika nyene aho ngomba, none vyanse kubera iki. Hari igihe ushobora kumva nyene mu mutima wawe ukumva ati reba bino bintu nubwo nagerageje bashobora kuba atari ivy'iwanje, Imana yabonye buno buzima ngomba kujamwo atari bw'Imana yanteguriye, no havangirira y'ingwane nkahuraho n'ibibazo, kuko urumva wagerageje kandi wabona ufise ivyizigiro ko bizokunda ukabona biranse, ubwo umutima urashobora kugaruka ukabona yuko vya bintu ego hari igihe bishobora kuba kubera ari shetani, ari shetani atagomba ko umuntu ashobora gushika ku ndoto ziwe nyene ngo abeho nyene yishimye amerewe neza. Ivyo urashobora kubona ati nitegereje ibintu nagiye ndahura navyo, ndashobora kubona yuko ari satani wanteze imitego, reka ubwo ngerageze. N'igihe ushobora kugerageza kubera nyene ego ugashiramo no gusenga, muga kubera nyene satani arashobora gutsindwa nyene iyo migambi yiwe igapfa. Mugana ari Imana cane cane yavyanse, urumva urashobora kugerageza ukanasenga bikanka, ukazoza gutahura mu nyuma hari impamvu Imana yavyanse, ni Imana yabonye ko hari ahantu havangirira y'ingorane, Imana icishima yuko noca muri iyi nzira yo nyene igomba, muga since muri iyo nzira yo nyene yagomba. Ivyo nivyo ndavyumva cane, ngaca ndiyumvira kandi kuba fise basi iyo nyota yo kurondera ico kintu, ni kubera iki basi ntokwibaza yuko ubwa mbere na mbere uwo ari umugambi w'Imana, aho ico kintu ndimwo gishobora kunshikako kubera nkoresheje kwizera ego kugira kishike, mugani kuba ndagifise kw'iyo nyota yo kukirondera aba ari umugambi nyene w'inzira nziza ndiko. Ibintu nk'ivyo biba bigoye gutahura, kubera kenshi abantu usanga batahura Imana canke bakunda Imana mu gihe banje guca mu bigeragezo, banje guhura n'ingorane. Mugano bwa mbere umuntu akibona mengo birashoboka, ivyo agomba abona nta makenga afise birakunda, nyene hari igihe adashira n'Imana imbere abisengere, Imana afasha n'abana umuntu agiye gutanguza business, ugasanga kubera abona mengo arafise uburyo ashobora gukoresha, abona mengo materiel zirakwiye, ugasanga ntashize n'imbere gusenga, akabona nta kibazo bizokunda. Okay, basi nk'akarorero iyi channel Ishimwe podcast, twaba turayifitiye inyota yo kuyikuza itera imbere, cane cane turiko turakoresha ivyumviro vy'iwacu kugira urya muntu ariko arabagira sabone agira sabone. Nawe tuzomenya gute? Sintahuye. Tuzomenya gute yuko izi nguvu twakoresha zose twizera yuko bizoshike ego umuntu akagira ante akaronka aba abone, ivyo tuvuga bikagira ico bimaze, bikaba bifise value ku muntu ariko arayumviriza. Twomenya gute yuko twizeye ivyo kuri twebwe ko vyodushikira? Twomenya gute ko wa mugambi w'Imana atari wa mugambi w'Imana, ari umugambi w'iwacu twebwe abantu nyene? Okay, kubera nta kibazo canda gutahura canda vyumva. Kubera nyene ibintu nk'ibi ego umuntu arasenga akavuga Mana bino bintu nambu vyemera uzoduhe bishike kure, bitera intambuko, bigira umuntu bifashije, bigira aho bimukuye, bigire aho bimugeza nyene mu buryo bw'ivyumviro vyagutse, mu buzima bwa misi yose, mu buryo bwo gusenga, ibintu nk'ivyo. Rero twebwe dukomeza kuvyereka Imana, kandi Imana ivyemera izobishigikira dusange vyageze kure. Mugani Imana nibona nyene mengo nta kimazi biko biramarira abantu, natwe nta kimazi biko biratumarira, uzosanga vyanse. Birashoboka ugasanga nyene vyanse, ntabwo bitera ibandanya bitera imbere, oya ntacu urumva n'akarorero. N'igihe uzosanga Imana iravyemeye ikabibonamwo
nyene ikimazi nyene kihimbaye uzosanga vyagutse nyene cabaye nyene igikorwa cagutse ubwacu nyene kitugirira ikimazi n'abariko baradukurikirana navyo bikabagirira ikimazi nuko mu vyo dukora byose twama dushira ubugombe bw'Imana imbere Imana ibi bintu namba uvyemera ubona nawe hari ikimazi vyo kugirira kuko nk'abakristo turi mu isi ikintu ca mbere tuba tugomba kugirira ikimazi Imana ivyo dukora byose Imana nayo ibibonemo ikimazi nayo iri mu ijuru inezerwa ivuga ati ndafise abantu mu isi nuko dushira Imana imbere iyicano yacu izogera kure mu gihe Imana izobona yuko inyene biriko birayigirira ikimazi natwe ubwacu bitugirira ikimazi tubashe kunezereza Imana nayo itunezererwe kandi ubwo hariho intuze ndako ndumviriza nyene podcast ariko baravuga ivy'Imana hanyuma ngira ngo abantu benshi nyene bakozi b'Imana ngira ngo aho umuntu asenga akurikira Imana usanga bizi yuko ngo ati kuja mu ijuru burya ngo Imana ntizoharura ngo ivyo twakoze kubera kubwayo yaramaze kwitanga yuko umuntu wese ashobora kuja mu ijuru ngo si bikorwa bizoturanga kugira tuje mu ijuru ahubwo nikunyamba ari kuyemera kuyikwirikira aha niho ngo nta bikorwa byotuma ngo atungugera mu ijuru kubera ntibishoboka turi abantu turi mu cambwa ni kubera Imana ngo ati yatupfiriye aho vyararangiye ko umuntu ashobora kugenda mu ijuru sinzi ko rero hone ndumvise ariko aravuga cyangwa kandi wosanga ari byo kubera nta bintu twokora Imana bavuga ati wewe ngo mu ijuru kubera wakoze ibi nibi mugani kubera Yesu yadupfiriye usanga bishoboka kubera yaduhaye inzira sinzi ko ari kubona bimeze namye nabyumvira gusa tukase gatonya mugani turaza kugaruka kwizera nta kibazo no kuvuga ijambo ry'Imana ritubwira ngo izogerera umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze urumva ari vyiza canke ari bibi umunsi Imana izoza canke umunsi umuntu nyene apfa nyene akaba nyene aravuye mu mubiri canke inzambi kazovuga no kuvuga umuntu wese azogererwa ibikwiranye n'ivyo ariko arakora muri uwo mwanya rero kuba Imana yaraduhaye Yesu akaza kuducungura mu isi aca tubwira ngo nimuze mwese yaduha uburenganzira bw'uko umuntu nyene aracumura ari mu isi aba yambaye umubiri hari igihe umuntu araba yacumuye hari igihe yumvira yacumuye hari igihe atambuka yacumuye hari igihe yambara nabi asokoza nabi yisiga nabi Imana ikabona yacumuye ariko kubera urukundo yadukunze ikaturungikira umwana wayo Imana igoma umuntu gusa yemere ko yacumuye apfukame yihana ati Imana mbabarira bino bintu nakoze kandi ucufasha no kubireka umutima wo kwirinda no kubireka nuko uwo muntu ni wazogira gute ni wazoja mu ijuru ubundi Imana aduha uburenganzira umuntu ahitemo inzira agomba uhitamo inzira yo gukizwa akizwa uhitamo inzira kwikorera ivyaha vyikorera mugani niza izuza guhemba umuntu wese bikwiranye n'ivyo azoba akoze muri ako kanya rero umuntu naho azoba yarasenga agira gute muga muri ako kanya akaba yakoze ibintu bitari ivyo hariya indani azoba yashitseyo mu muriro Imana ntizoraba ngo yahora asenga ameze gute oya izotugerera ibikwiranye n'ivyo tuzoba twakoze uwo munsi izoza kutujana umwe wese akaca atahira iyo yakoreye ari ibintu bikomeye gusa nyene ivy'Imana hamwe usanga ari ibintu biri complex usanga ari ibintu byinshi binyuranye bigenda uku nkuko uvuze ngo ati ngo umuntu yaramuhaye uruhusha rwo kugira inzira yiwe mu buzima akora ivyo yigombe afata inzira yiwe mugano ugasanga nkuko turiko turabivuga mu bintu bijanye no kwizera mu bintu mu ngabire umuntu afise mu bintu nyene bariko ararondera indoto z'uko nuko hari ibikunda kubera sivyo Imana yari imugeneye n'ibindi bishoboka kubera ivyo Imana yari imugeneye mu gukoresha kwizera kwiwe akabishikako none wumva twaba dufise uruhusha gute kandi ivyo twebwe twipfuza kenshi na kenshi arivyo twosanga bitumereye nabi kubera naho tuba twarakoresheje ukwizera kungana gute tukabishikako atari ivyo ntumbera Imana iba yaratugombyeko okay Imana yaguhaye ubwenge nanje yampaye ubwenge ubu bwenge rero bisaba ko tubukoresha kuko hajye umuntu nubwo yaba aza gucumura
ntareka kumva ikintu mu mutima kumva ati ico kintu ugomba ukore ni kibi uko biri kose umuntu abirenga ko yavyumvise ati iki kintu naho ndagikoze ni kibi. Umuntu hariho abategura ivyaha atirenza kubigenza ukunuku akisanga yabikoze n'ubundi muntu ashobora kubigwamo ugasanga uwo mutego yamaze kuwugwamo. Icibana cigomba muri uwo mwanya nuko umuntu yemera ko yacumuye akagira ante akihana Imana ikamubabarira. Rero ubwo aho umuntu ashobora kubibamo abizi ko ari ivyaha akabigumamo naho Imana icuvuga ati mbashize imbere umugisha n'umuvumo. Niyo mwakora neza Imana izobemera, nimukora nabi umuvumo niwo muzotahira. Rero umva niyo mpamvu umuntu wese aba ariho Imana yamuhaye ubwenge bwo kugira ngo yiyumvire. Urumva nyene ntawe uzoronka ikintu yireguza kuko umuntu aba azi ko ibi ni iciza. Rero uzi iciza ntugikore urumva usanga bikubereye icaha. Niyo mpamvu nyene nta muntu azovuga ngo sinari ndabizi, kandi umuntu wese yaravyumva. Wagombye kuvyumva biragusa uravyumva canke ukaza wumva vyaguye mu matwi yawe utanabigomba kuvyumva, nta muntu arazovuga ngo nta kintu yumvise. Vya bindi usanga bavuga ngo ati ngo burya ngo umuntu ngo arafise amajwi mu mutwe wiwe, mu mutima. ni mu mutima mu mutima kumenga avuga mu mutwe. Oya amajwi biraburanira mu mutima w'umuntu. Bikore bihebe Imana ikaza ati n'ubihebe ejo yoroheje Satani ati nta ngorane nta kibazo ntaco bitwaye. Ariko kubera ndahora ndaba nk'imuvi zo ngaha ugasanga bariko barerekana agashushanyo k'umumarayika mu kubafu mbatari mu kuryo, hanyuma agashushanyo ka Satani mu kuryo. Mugani ngaho ni muri Amerika mu mavideo amwe ugasanga bati gira ibi iwundi ngo gira ibi mugani n'utwo dushushanyo umumarayika au Yesu akandi nako ni ka Satani. Kimba ari mu mutima urumva nyene umuntu afise ivyumviro bingahe bishobora kumuhanura muri we. Amajwi araza mu muntu rimwe rimubwira nuhebe ico kintu mu gihe agomba gukora icaha, rindi najya ati nta ngorane n'abandi barabikora nta ngorane uzokwihana. Ariko umuntu yamara kubikora akaza yumva natokwihana naco bitwaye, n'abandi barabikora ntabwo bihana. Kandi ngo ati ngo burya ngo Imana ntiyarura ngo ni kangahe wihana mu buzima. Oya naho wokwihana incuro 1000 ku munsi mbabarira Mana mbabarira Imana igoma iteze ibiganza ati ingo nukire kwemera gusa, kuko Yesu yavuze ati nimuza nivyo byose nubwire ngo kwizera. Urumva nyene niko kwizera nyene nubwire kwizera yuko waba izera yuko uharigwa nyene ningenda nkapfukama nkasaba imbabazi Imana irambabarira. Okay. Habatinya ngo ntibaza kubwira abakozi b'Imana ngo ndababwire gutene ngo nawe acumura, none babereye hika abapatiri barahari abapasiteri bariho. Urumva nyene abantu bose barahari kugira ngo bakore igikorwa c'Imana, kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo atakwatura nta guhariko bibitse rero muri wewe. Urumva nyene hariho umunsi Imana izobigufatana. Ngero usanga umuntu ari abantu bifitiye ukwizera gukega ngo ati burya muntu sindamwizera gene namubwire tubanga twanje twubanga naje turangura kugumya bombe turangura kuvanaho, hanyuma ndadusohoye nkasanga ndadusohoye umuntu atari umva nta cizero ngira ngo abantu baba bafise kwa abantu. Mugabo ufise icizero ndibaza urabikora nkuko n'ibindi wabishika ko kubera ubwire icizero. Bariho abantu bameze mwe nuko nyine umuntu agiye kubaturira kubabwira nyene ivyaha kubabwira ibibazo baca babivuga handi, ariko abona bafise igihano gikomeye imbere y'Imana, kuko ubundi umukozi w'Imana wamubariye ati nibi nibi ukagenda ubabaye ati insengera nakoze ibi nibi icakora no kugira nte no kuguhanura, hanyuma akagusengera akagusabira amaraso ya Yesu bikaba biraheza. Ngiye naho yoba ari umugabo naho wowe uri umugabo wanje uri pasiteri ntibikeneye kuza kubimbarira. Nanje nambanda umukozi w'Imana kandi afasha abantu ntibikeneye ko ndabikubarira. Ibyo onye nibanga rya Yesu niwe ubishikiriza ati Yesu ngo uyu wa muntu yihanye, nta muntu wundi rero bikenewe ko aza kumenya ivyo umuntu wundi yatuye. Ico nica hakiba imbere y'Imana. Rero umuntu wese yoba heba kwatura ngo naka ngo boca bivuga arashobora kugerageza basakarondera undi mukozi w'Imana yizi yabona wibanga toza kubivuga. Yamwe iki gihe usanga bigoye kwizera abantu, biragoye kwizera n'ingene usanga bafise amasimu nuzi none nkuko mbega isimu yawe iri hehe urabona ko washize hariya
hajya usanga harimwo kode no kubera urayizi kandi usanga harimwo kode rimwe wese wayishiriyemo rimwe ariko urumva nta kibazo uciye ugira expose uciye exposing wayishiriyemo urayizi nta mabanga ntayonzi kandi ari fingo oya nta kibazo umbwiye n'ubu uzana ndakubwirire gutya hamuco winjira ucura okay aho nkahengera hajya uryamye nkaca asha mu mutima ngira ngo sinzi uba wanyiketse ngira ngo sinzi ibyo mutima uba wumvise kwizera burya ngo kwizera hagati y'abantu bubatse kwizera ku bantu ngira ngo ba pasiteri kwizera kuri wewe kwizera ku bantu rusangi urumva hariho ibintu twizera tukabisangamo nyine n'ibintu tubayemo urumva ugasanga nibyo tubayemo n'ibindi umenga umanza kwiyumvira kugira wizere ukizera akarorero oya si akarorero nta karorero mfise umugani ni kubera basi nk'ibyo twari turavuga ngo ugomba kwatura ntuwizere umuntu aho ufise sheri wawe ugasanga ntumwizeye uko nuko ugasanga uri kuraraba mu isimu yiwe kubera utamwizeye kandi je nturayiraba nanje sindayiraba ni kubera ndakwizera urumva ndakwizera ni kwiyumvira ivyo bintu ntibija muri ntibinjamo urumva nawe ntibikujamo mugani hari ahandi nyene usanga abandi ugasanga hari akantu ko kuvuga ati niwe ko yama ari kwisimu ko yama ariko aravuga ari kumwe nande urumva ugasanga hari ukuntu rero tutangura kugira ya majwi yo mu mutima uko nuko ukasanga uri kuririmba mbega nyene ukike okay rero tuvuze kwizera mu iterambere hari ego ngira ngo ririho mugari kwizera mu iterambere kwizera muri Yesu no kwizera mu bantu uwo bishira ku rutonde ukavuga ngo ikicambere niki aho iki cyose kiragira kirafasha byose uvuze wizera Imana ushobora kwizera n'abantu ukizera no mu iterambere ryawe aho ukavuga ati harabizera Imana mugani ugasanga mu iterambere aha mu bantu barafise akantu ko kuvuga ngo ati kutidanya nyene kumenga sinzi ugasanga naho yoba ari umuntu asenga ntiyizera abantu aho ntiyizera yuko azoshika ahantu mu buzima urumva uko nuko okay no kuvuga nyene iyo umuntu muri we afise ukwizera kuva ku Mana umuntu yizera Imana cyane kurusha ibindi byose ukizera Imana cyane ntunyizere je ngo nuko umugore wawe ukumva yuko wizera Imana cyane ya migambi yawe yose ugomba kurangura kubera wizera Imana ushira Imana imbere kumva ati rero Mana ndakugomba bino bintu byanje ukabisengera ndagomba bigere kure ndagomba ino business yandi zigere kure ndagomba mu kazi nze ndakabonemo umugisha mu rugo nze mbona umugisha no kuvuga ufise ukwizera ico Imana yatubwiye ngo nka kugira amajye Imana yatubwira ngo aho babiri canke batatu bazoba bakoraniye bahuje umutima n'inama Imana izobira hagati muri bo rero nibi bintu byo kwizera haba mu buryo bw'agakiza haba muri ubu buzima nyene mu mibereho ushize Imana imbere ukizera ukumva ati birakunda Imana irabikora kugasanga birakunze urageze ku co wagomba kuko Imana yabonye yuko wayihaye agaciro Imana umuntu ayifashe ko yagutse ko dusanzwe tuzi ko Imana ishoboye byose rero ishoboye byose byaba mu by'agakiza byaba mu by'umubiri ikibishoboye byose nta citokorera umuntu mu gihe Imana ibona yuko bizoyigirira ikimazi ariko hari igihe umuntu Imana ishobora kumuhezagira akamuhereza amafaranga akazi keza ariko ugasanga ntaca ari karamarira Imana amahera nayatwara kuyakoresha ibyaha mu maraya mu biki ugasanga mu bagore canke mu bagabo mu babebe okay mu twana okay urumva Imana ikabona nta kimazi mu ba slay queen urabona Imana ikabona
Imana ikabona tujya muntu nubwo nabimuhereza nta kimazi bizongirira uretse yuko bizomwica satani akamufata akavamo bimujana no mu muriro. Imana ikaca ibireka mugani bigufitiye urukundo ubundi widafitiye urukundo nyene irashobora kumureka akanabironka hanyuma akabikoreramwo ibyaha amaherezo akazopfira muri ivyo vyaha. Rero hama kwizera abantu naho Imana iratubuza kwizera umuntu ijambo ry'Imana ritubwira ngo so ni kwizera umugore wawe urumva aho onye na kwizera abantu ndizera na buri umuntu ndi umuntu na wewe uri umuntu ego urumva kwizerana ego urashobora kwizera umuntu mugani Imana itubuza kwizera umuntu 100%, kuko nubwo ndi umugore wawe jewe uranyizera mugani ndi umuntu ntushobora guhinduka nawe ndari kwijana azohava rero ngabaye okay. Nawe kandi nyene nkakwizera nyene nk'umugabo wanje ndabona urankunda mugani nkamenya yuko umuntu n'umuntu rero nico gituma dusanga ngo dushira Imana imbere aba ariyo twizigira 100%. Ego umuntu tumwizere mugani tugume tumenye ko ari umuntu ko umuntu ari umuntu arahinduka akagukora bitandukanye n'ivyo wari witeze ko yo gukora ugatangarana n'undi wa muntu yankunda wa muntu twatwengana urabona nko turi kuri kamera nyene turatwenga twagane mugani nivya bindi bisaba yuko tuguma dusenga Imana tukiha Imana kuko tumenye yuko n'ibintu vyose atani bimubabaza. Ubwo nyene naje cendibuka ukwizera kwanje nabaze ukwizera kwanje ko ndakukubwiye ingene kugoye gutahura cyarukundizera nibaza ukuri complex ama video ya kera narigeze kubiyaga ko ngene ndizera nkuko nyene bivuze ngo tukwizera abantu 100%. Oya nico gituma basi uvuga ngo ati ukwa kwizera urashobora kwizera mu bantu ukagira mugakorana n'abantu muga ntibivuze ngo ati ngo ntihashobora kuba ikintu gituma ngira ngo ugira burya ngo ati umuntu ababara cyane kubera ngo ahereza ko mu nyuma akibaza yuko ngo wa muntu yampindutse na ibya byo kwizera umuntu 100%. Ahandi naho rwamugira kakano ko guma ngo ati n'umuntu naho yibara umweranda gute n'umuntu kugira uhumurize umutima wawe bishitse sikuvuga ngo ati ngo umuntu ngo agomba kubishika mugani bishitse. Okay. Nuko bimeze Bibiliya nyene iratubuza ngo haravuma umuntu yizigira umwana w'umuntu kubera turemwe nyene mu mubiri w'ivyondo w'ibinyavyaha usanga umuntu yahindutse umuntu kamubura pe kavuga ujye ni wa muntu narinzi wa mukozi w'Imana yarameze kujya wa wundi yasengera abagoye bagakira wundi yakoresha ibitangaza wa wundi sinzi twasangira yere kwa mabanga menshi kandi bagasanga ni bimwe nico gituma Imana itubwira kuyizigira gusa twizigire Imana twizigire Yesu. Ariko abantu tubizigire mugani ntitubahe ivyizigiro byose kuko ahagize ibihinduka ni hamusanga abantu bagwaye pressure ugasanga nyene bahuye n'ibibazo bitandukanye kubera bari bizigiye bahereza ku mutima wose ari ku muntu n'umuntu. Rero dushira Imana imbere abantu ego tubizere nyene kubera hari umuntu ashobora kukubera inshuti nziza umugenzi mwiza umugabo mwiza kumva wo mwizera nyene nta kibazo ariko ivyo byose nubwo twobikora ariko dushira Imana imbere. Okay. Wavuze ku Mana ku bantu mbega rero n'ikindi cya gatatu nawe ndavuze no mu bintu mu buzima bwa misi yose aho umuntu yifuza urondera amafaranga urondera gutera imbere urondera akazi keza urondera kumara amashure urondera kuba umutegetsi urondera kuba ku rwego rwo hejuru ushira Imana imbere ivyo wokora byose ubishize Imana imbere biragenda neza kandi bikazokugeza ahantu heza mugano ubikoze ku bw'ubwenge bwawe n'ubushobozi ubona ufise urashobora kubikora nyine ukumva ko ari byiza mugana amaherezo bikazokubera bibi bikakubuza umugisha no mu rugo. Okay none mugani nakandi kabazo nyine ngira ngo tukomba dukati no buke turagaruka mugani turacana mu kwizera none nkuko fisi impano iyo mpano n'abantu bose barashobora kuyibona yuko ujya mu jama arafise iyo mpano ndabishoboye none ko arivyo cyo bimbera yuko atari ya mpano yanje y'Imana yampaye ugasanga nyene ivyo ndabihomvyemo kwere kandi iyo mpano ndayifise uko kwizera ndagufise ugasanga je ndarapambamye kugira nshike hejuru kwa nge tuvuge kwa nk'umutegetsi mbe umuseneta aho mbe
chef de zone bajya abantu bari hejuru nyene b'abategetsi Baburamatari, ukuntu ukaba ufise ijya mpano yo kubwira abantu bakumva, yo gutondeka amajambo ku murongo, uri umuntu nyene afise ingene avuga aho ahinyanyura imvugo yiwe amajambo nyene, ugasanga nyene abantu baramukurikiye kubera abona ari mbona kure ari mbonera kure, abona kure, afise vision uko nuko abantu bakabitahura yuko ivyo bintu kweri none ivyo kweri uravyizera ukabipambanamo umugani ugasanga oya Imana yagupangiye hariya, umva bicaye bigenda gute no muri ako kanya? No kuvuga ibintu nk'ivyo ni nk'umugisha dufate novuga umuntu avukana. Imana ikimurema, wewe ikikurema yari izi ico uzobaco, nanje ikindema yari inzi ico nzobaco, kandi si ukuvuga ivyo twashizeko vyose ngo ivyo twashitseko ngo kwabaye gusenga cane, ngo kwabaye kwizera cane, nivyo ndi wavuga hari igihe uvyisangamwo, kuko Imana ikikurema yari isanzwe uzi kari wowe uzoba uri aho hantu uri, nico gituma urumva vyo wocamwo vyose Imana yaguteguye kugera ku kintu nirazi mu gishikeko. Rero mubona bari ku butegetsi, abakuru b'ibihugu, aburamatari, abasitanteri n'abandi nyene basanzwe nyene bafise nyene ibiti nyene arabategetsi, si ibintu uvuga ngo ni ibintu ngo basengeye ngo barisondesheje barasenga, no, ni ibintu bisanzemo kubera hariho nyene urumva umugisha umuntu arawuvukana mu ncamake. Hariho umugisha usanga umuntu nyene yaravukanye, n'ibindi bintu umuntu aronka kubera iki, kubera gusenga. Arivyo vya bindi ushobora gusanga umuntu nyene yego ni umuntu nyene aboneka ko akomeye, ariko ivyo bintu nubwo ariko arahezagirwa, ariko araronka ibintu bitandukanye, ntibisigura ngo Imana iramwemera cenga azoja mw'ijuru. Ugomba kuvuga yuko ivyo bintu izo mvukana imigisha yaduhaye Imana, ugomba kuvuga yuko 100% ivyo yabiguhaye, naho tubonera kubirondeza uvyisangamo yarabiguhaye. Bitandukanye na vya bintu vy'indoto tuba turiko turarondera mu buzima, ibiki n'ibikugira dutere imbere, tugakoresha ukwizera kwacu, biratandukanye kubera dushobora gushaka ivyo Imana itadushatse ku bwa mbere. Mugani ijya mpano yawe yaguhaye uzokwa uyifise. Uzisangamwo, ni nka kurya ushobora gusanga nk'umwana aravutse atanguye kw'ishure akaba nyene ari umwana nyene aciye ubwenge cane. Karagaciye. Nta kibanza kwiyemera ni vyiza. Nyene ugasanga ni ibintu nyene umuntu nyene ni impano Imana yamuhaye, atari ukuvuga ngo ariga cane ngaguma kwikaye cane ngaguma ariko aragira amarushanwa, akavyisangamo nyene ari impano. Ase nka jewe. Ari impano Imana yamuhaye. Nagira amaresearch uburondezi, umusesanguzi. Rero ivyo onye ni vya bindi nyene, hariho impano umuntu nyene yisangamo, n'ibindi bintu bisaba ko umuntu asenga akarondera kugira ngo azagere kuri ico kintu. Mugani ibintu umugisha Imana isanzwe yaragusezeraniye, mengo biza bikurondera vyo nyene bigusanga aho uri, aho wibereye, ukaza ico ukoze cose ukazibona kirakunze, ntabwo kikugoye kubera iki, ni wa mugisha wawe Imana yagutegurira. Rero niyo mpamvu nyene uko abantu tubona bateye imbere, arabategetsi bameze kurya na kuriya, bigaragara nyene ari umugisha nyene basanzwe bafise, kandi ugasanga nyene n'abantu mengo barakomeye bameze gutya na kuriya, ariko ntibisigura ngo ni kubera ngo ari Imana yabahezegeye yabahaye ivyo ngo nuko Imana ibemera ngo bazoja mw'ijuru. Hari abantu bazotahira bino vyo mw'isi nyene bariko bararonka, ari abantu bakomeye ukazosanga bazotahira bino nyene. N'umuntu usanga agerageza kurondeza mu buzima agasenga akagira gute bikanka, muga Imana ikavuga ati ntaco mw'isi uzohaba buke uronka ibikubayabaye, muga nico nakubikiye nawe icubahiro mw'ijuru, aho abandi barose icubahiro mw'isi mw'ijuru batazokironka. Ni ivyo je numva no kwishura gutyo niko bimeze. Ukwizera tugushira imbere, hanyuma Imana ishigikira ivyo dukora, ivyo Imana isanzwe yaduteguriye navyo, uko vyogenda kose umuntu aza yisanga yabishitsemo, atari ugusenga canke ari ukurondera kwa cane. Kwizera Imana, kwizera yuko vyose bishoboka, mugani utakoresheje ngo ati imbaraga zawe bwite, aho umenye yuko ivyo udashoboye Imana irabishoboye irabigushoboza.
ubwenge utagira Imana irabukungura ati rero ndabona uragomba gutera imbere kandi ndabona nanje bizongira ikimazi ca ngaha uce ngaha ukaza wisanga wahageze n'ivyo utanamenye ko woshika ko kubera Imana iriko irakurabira muri kazoza ikabona ko uzoyigirira ikimazi canke akagira wundi muntu azogirirwa amahirwe kubera wowe biciye kuri wowe bigatuma Imana igufasha kugira ngo uzogere kuri ico kintu kuko nayo izobigiramo inyungu. Je kubera muri iki gihe mbona nyene nka twese nk'abantu muri rusangi turiko turagomba gutera imbere cyane cyane turondera amafaranga. Nta kintu ngira ngo kwisi ubu ca mbere ngira ngo atari amafaranga abantu barondera mu buryo bwinshi. Hariho nyene abakoresha imbaraga bafise zose kugira baronke amafaranga bagakoresha, hari abakoresha ukwizera bagapambana n'ubuzima kandi bigashika, n'abandi bakoresha ukwizera mugani bagakoresha inguvu aho uburyo atari bwiza bagashika nabo nyene. Rero nk'umuntu ariko arapambana hariya nkuko natwe tupambana, ego turavyumva yuko nyene umuntu akorera nyene ari Imana apambana, nta yindi nzira aho ya yindi nyene kwizera aho vyase sivyo wawe ucuhagarika uraba ibindi bintu. Kubera naje nahora mvuga kera ngo ati je ndashobora kugerageza ikintu case sico wanje nkabandanya nkagira ikindi nkahindura umurongo nk'ivyo. Nyene ubuzima turimwo nk'uko abantu bose bateye imbere, abantu nyene bakomeye babakomesa bakomeye, si ukuvuga ngo ni ibintu babanje gusengera rimwe nakubwira. Hariho ibintu umuntu agerageza agashakisha bivanye n'umwete abifisemo nuko abona afise amafaranga namba ugomba gukora imigambi kanaka akabona yuko bikunda, ugasanga Imana irabishigikiye birakunze biragenze neza kandi atari uko yasenze, atari nuko yashize Imana imbere. Ibi inye byo gushira Imana imbere umuntu agasenga akagira gute nayivuze mu buzima bw'umukristo. Umukristo amenya yuko ico akora cose abanza kugisengera kugira ngo kize kigira umugisha ntikimutera ingorane mu buzima ariko kize kimutera umugisha. Rero n'ubundi muntu usanga nyene apfa kuyikorera gutyo nyene kandi ugasanga yageze kure cane yabaye umugwiza atunga akomeye atari uko yasenze, atari nuko ivyo akora vyose abanza kubisengera ngo avyereke Imana, akabikora gutyo kwa kwizera kwiwe afise za nkomezi ziwe nyene ugasanga vyakunze. Numva no bivuga gutyo abakristo niko tubikora, niko umuntu abikora kuko abashize Imana imbere akumva ati Imana ibirimo byose biragenda neza, ariko Imana itabirimo ivyo nokora byose vyokwanka. Rero sinoca mvuga ngo abantu bose mw'isi ngo babikora ngo kubera ukwizera gusenga, no, umuntu wese abikora uko avyumva mu mutima uko yabihawe hama akagera kuca Imana igomba ko yogerako. Nanje nagomba yuko nk'umuntu ariko arakurikirana iki kiganiro wotwandikira nko muri comment kwizera ingene wowe ubitahura ingene uvyumva. Ukwizera nk'uko natwe turiko turabivuga yuko umuntu yoshira Imana imbere kubera ari ukwizera ku Mana yuko ibidushoboza no kwizera muri rusange ku bantu. Mugane hariho igihe usanga utizera abantu nkakugira ngo ati ntugomba kwatura kubera ntiwizera umupasiteri urumva, no kwizera mbega no kwizera kuri jewe nyene urumva. Nk'ibi bihe hariho akantu k'abanyamerika bakunda kuvuga ngo ati abantu bigize Imana, ukasanga ni wewe wisenga, ni wewe wiyemera ukigira Imana, urumva ngo believe in yourself, wewe ukizera ukavuga ati je ndabishoboye. Sinzi ngene woba ubitahura nkawe uri kuratwumviriza, urashobora kwandika ngaho muri comment. Mugana uvyumva kumwe nkuko natwe twabiyaze ko urashobora kugira thumbs up au ukagira partage kugira mugenzi wawe nawe nyene ashobore kumenya. Ego hama episode ya mbere ni ya mbere postinze, ego naho hagiye haracana ama video ni ya mbere. Ngira ngo kuwa mbere tuzopost yindi uko nuko tugusaba yuko wagira subscribe kugira ntuzocikwe ni podcast zozirasohoka, uzozuragendera ku mwanya n'ibica ngaha kuri Ishimwe podcast. Ego dushimira umuntu wese yashoboye kuraba ikiganiro cose akagishitsa mwaka kanya, turagushimira
ntibibagire kugira thumbs up maze na portage. Tuzosubira kubona niyo twabonana nawe abasezere. Turabasezeye mwese, mugire ibihe vyiza, Imana ibazigame, tuzoshishikara kuyaga. Ico umuntu atazotahura azoza aratubaza muri comment hama tuyishure. Yesu abahezagire. Kandi mufise amasije amatopic mubona yuko twoyaga ko urumva episode ya mbere tuyisohokanye no kwizera, urashobora kwandika topic aho sije ngaho hasi muri comment ugasanga mbere niyore tugize dusohoye kuri episode 2. Bigerageze urabe ko atari vyone tuzokora. Ego bigerageze urabe ko atari vyone tuzokora. Hama mugire ibihe vyiza, tuzosubira kubonana niyo twabonana.